Uwundi mugabo ngo yatinya abasuma, ariko umunsi umwe ari mw'ijoro amaze kuba atinya abasuma, umunsi umwe ari mw'ijoro aca arategwa n'abo basuma, avuga ati ariko nabwo biri uko nubwo ntinya abasuma reka ntore iyindi strategy amaze kuvyuka avuga ati sinsohoka kubera harya umusuma guys ntubuzi ikintu yazanye, ntubuzi afise inkono, ntubuzi afise umupanga, ntubuzi afise icumu, ntubuzi ikintu afise. Avuga ati reka rero je ntore iyindi strategy, urumva aca afata intebe ahomanya n'ameza azungagiza ibintu, sha wewe nakumenye, wewe nakumenye, namaze kukumenya wewe. Anyway guys, narababwiye ukabuzi kuri ko rakora ibintu vya monetization, uriko uraduza konti yawe kugira ishobore kuba monetize, make sure yuko wakoze security zishoboka, na cyane cyane ndavuga ubwa mbere Gmail uba ufise access kuri yo, uba ushobora kuraba message kuri Gmail cyangwa ushobora kugira confirmation kwinjira muri konti yawe ukoresheje message ya email cyangwa code ya email canke numero de telefone, ukoreshe fingerprint yo bita passkey canke Google Authenticator. So mwabonye hano, urabona naba tuwe tugerageza kwigisha abantu bahora bakoresha ama Facebook bayakoresha umwanya muremure ariko ata kintu biteze ko ishobora kubahereza nk'umusaruro. Ati kora kuno Facebook yawe ni wayikora ukayiduza gutya irashobora kuzoyikoresha uriko nayo ibyaza umusaruro. Abandi nabo ho bokoze ivyo tubabwira gaca barara ntibuca waho nditi baturara ku mugono, bagaca barara ntibuca mw'ijoro saa 8 bagerageza kwinjira muri konti yawe. Jegerageje kubereka ati Facebook yanje iri monetize, nabikoze gutya nawe kora gutya iyawe izoba monetize. Wowe ugacurara ijoro ushaka kwinjira muri konti yanje kugira ngo yintware, my brother, account ifise 22000 urayijana he? Atana 50000 ifise kweli 22000 urashaka kuntwara account ifise 22000 uyijane he? Atana 50000 ifise kweli? So guys, dukingira amakonte yacu uburyo bushoboka bubaho, sino narababwiye wofuma utangura gushasha hako unyaruka ushaka kuyihuta, ugapfuma utangura gushasha mu gihe utibuka ko hari Gmail yawe ukoresha uyifise ko access, ushobora gukonfirma na Gmail canke na Google Authenticator canke na numero de telefone. Mu gihe ivyo ubona ko atana kimwe ufise ko access, narababwiye wofuma utangura gushasha hako uruhira ubusa, kuko kuronka monetization nibiba bikwiye ko utakaza iyo konti ya rose monetization, kuko urabona ko twe turara twigisha tugerageza kubereka kora gutya giruku, abandi nabo bagaca bashaka kudutwara konti. Ariko genda bukebuke my brother, genda bukebuke. So birasaba yuko Facebook nivyo iyo umaze kuba uri monetize ari ukuntu bakingira konti yawe uburyo bushoboka, ariko mu gihe ivyo byose atana kimwe wowe wakoze bazogukingira baciye. Saba yuko Facebook yihinga uvu nawe ikagira ingene gufashije, kagira ingene gufashije, kuko izogufasha mu gihe nawe hari ivyo wakoze, hari izo security wagerageje gukoresha, kuko aba bantu bagerageza kwiba amakonte wanashaka babara abantu baciye ubwenge bazi kumanipira kabisa ibintu, ariko hari gihe bibasaba nabo ko bagenda gake gake. Hari aho bashika bikasaba ko bagenda pole pole. Kingira konti yawe, gerageza ibishoboka byose ukingire konti yawe. Ariko ino video ukaba wumva woshira ko like uyishireko, none ko bereka abantu bimana like, agasanga video yarabwe n'abantu ibihumbi 200, ariko agasanga nta like 500 ziriko. Kwa kimi imana like, ndababwira utuntu kwibanga mukanyima like kweli. Nkaha ko ndanabateye n'inkuru ntimwari gushira ko like basi, nkanababwira n'akantu kibanga mwari gushira ko like. Like vraiment atanu umusegonda itwara. Kubera iki ushaka kwiba konti yanje, ndakwereka ingene nawe uduzi yiwawe, but enda pole pole. Muswahili niko yavuze, jewe simpava bago nakumenye, je sinakumenye mugabo uyitonde.